Ni ku nshuro ya 28 abarundi bibuka urupfu rwa President NTARYAMIRA yatwaye Burundi mu 1994. Ivyo birori bikaba vyabereye mu ntara zose z'u Burundi kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya gatandatu Ndamukiza 2022 bikaba vyatanguriye ku nkuka y'Imisa. Abajejwe intwaro n'abaserukira ubuzi butandukanye bakaba baritavye ivyo birori. Mu ntara ya Ngozi, musenyeri wa diocese katolika ya Ngozi Jeroje Bizimana mu nkuka y'Imisa yo gusabira umuhisi NTARYAMIRA Cipriano yabereye muri Paroisse Makurata Mweranda yagize ati: "Iragi President Cipriano NTARYAMIRA yadusigiye niryo kugendera muri discipline." Ati aho naho akaba ata discipline yoba ahatagira urukundo. Hasabiwe igihugu cacu hamwe n'ibindi bihugu vyose biri mu ntambara ngo biyambure umugutamana wa sekibi no kwama twiteguye kuko atawumenya umunsi n'isaha no gukomera mu rukundo kugira igihugu cacu camana iteka nitekane. Yasabiye President NTARYAMIRA hamwe n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Havyarimana bari kumwe hamwe n'abanyarwanda bose. Ngomenya siko Cipriano NTARYAMIRA yari yavutse igenekerezo rya gatandatu Ntwarante 1955 zone Mageyo komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura, akaba yitavye Imana igenekerezo rya gatandatu Ndamukiza 1994 ku kibuga c'indege c'i Kanombe i Kigali mu gihugu c'u Rwanda, ari kumwe na Havyarimana yatwara igihugu c'u Rwanda. Abo bakuru b'ibihugu uko bari babiri nabo bari kumwe bakaba bahitanywe n'isanganya ry'indege. Umuhisi Cipriano NTARYAMIRA yari kumwe n'abashikiranganje babiri ba leta y'u Burundi, Ndamukiza w'intwari yo hagati mu gihugu na Siriake Simbizi yari umushikiranganje wo kumenyesha amakuru, bakaba bari bavuye i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania.